Nitekana umunezero nsubire nongere nkusuhuze nkuha ikaze wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nyemerera nkuhe mwaramutse neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Buganda, igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Tanzania, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Ndagukengurukiye cane ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi 2023. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Tubagezako amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biriko biravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi vyinshi biba biriko biravurwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ntarakugezako itangazo ryihuta ku banyeshure bose bari mu gihugu c'u Burundi ridushikiye, nunyemerere nkugezeko iyi nkuru ivuga ko umurwi w'abashingamateka b'umugambwe CNL bariko basaba umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ko yofuta ibihano yafatiye CNL. Uwo murwi w'abashingamateka b'umugambwe CNL groupe parlementaire batunganije ikiganiro n'abamenyeshamakuru kuri uwa 27 Mukakaro 2023 mu ntumbero yo gushigikira umukuru w'umugambwe CNL umushingamateka Agathon Rwasa. Banashikirije amakenga bafise mu bijanye n'uko abajejwe intwaro nk'uko babivuga baguma babuza ibikorwa vy'uwo mugambwe w'inyangamugayo. Abo bashingamateka n'umukenguzamateka umwe umugambwe ufise bakaba bamenyesha ko bagize amakenga ku bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buhagaritse amahwaniro kaminuza mu mugambwe CNL mu gihe umushikiranganji asanzwe azi ko ikoraniro kaminuza ari rwo rwego rukuru rugize umugambwe. Bamenyesha kandi ko badatahura ingene umushikiranganji yafuse biciye mu makete ivyavuye mu makoraniro kandi ari we yari yatanze uruhusha akemera kumviriza akagwi k'abantu 10 biyonkoye ku mugambwe nabo nyene bakagaruka guhakana ivyo bemeje mu ikoraniro kaminuza. Honorable Pampire Marayika yavuze kw'izina ry'abo batowe muri CNL akaba avuga ko bashikirije ko bafise amakenga kuko badatahura ingene ibikorwa vy'umugambwe vyohagarikwa kandi ata tegeko rya leta uwo mugambwe wahonyanze. Abo bashingamateka bakaba basaba umushikiranganji guha agaciro ivyavuye mu ikoraniro kaminuza hanyuma arekura ibikorwa vy'umugambwe bibandanye. Umurwi w'abashingamateka ba CNL baratera intege Agathon Rwasa ko bari inyuma yiwe nayo ngo akarwi kiyonkoye ku mugambwe. Bamusaba kudacika intege ngo ntaco kazoshikako. Nayo ntunyemerere mbandanye n'itangazo ridushikiye mu mwanya uheze rivuga ko icegeranyo c'amanota hamwe na uniforme n'ibikoresho vyo gucapa ari vyo vyategetswe kwitwaza ku banyeshure bazokora ikibazo mu ndwi iza. Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo indero kuri uwa 26 Mukakaro 2023 bwamenyesheje ko ikibazo giha uburenganzira abanyeshure co kwinjira mu mwaka w'indwi mu mashure y'akarorero ko ico kibazo gitegekanijwe kuzokorwa kw'igenekerezo rya 4 Myandagaro 2023 guhera isaha 1:15 zo mu gatondo. Bwamenyesheje kandi ko abafise uburenganzira bwo kuzokora ico kibazo bategetswe ko bazoza bitwaje icegeranyo c'amanota bulletin scolaire iteweko umukono w'ishure, ikaramu y'ubururu hamwe n'ibikoresho vyo gucapa, batirengagije kuzogenda bambaye umwambaro w'ishure bongere babe bimwesheje imishatsi. Mwomenya ko ubuyobozi bw'indero mu makomine aribwo buzomenyesha abo banyeshure bazokorera Mwomenya ko ubuyobozi bw'indero mu makomine aribwo buzomenyesha aho abo banyeshure bazokorera mu kuzobicisha mu barongoye amashure. Reka twipfurize imigisha ku bazokora ico kibazo. Nayo kandi ati twateguye iyi nama kugira turabire hamwe indinganizo ibereye hamwe n'itegurwa ry'umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano. Ivyo ni ivyavuzwe na Imerde Sabushimike arongoye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gufatana mu nda
mu nama bwateguye kuri uwa 27 Mukakaro 2023 bufashanije n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu. Ikaba yari ihurikiyemwo indongozi zose zo ku rwego rw'intara na komine mu ntumbero yo gutanguza icese itegurwa ry'umunsi mukuru wahariwe gushigikirana mu kibano uzobera mu gihugu cose kuva ku wa 4 Myandagaro 2023. Umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo gufatana mu nda akaba yaramenyesheje ko bateguye iyo nama kugira barabire hamwe indinganizo ibereye hamwe n'itegurwa ry'uwo munsi mukuru. Mu bihe biheze hahimbazwa uwo munsi mukuru vyaragaragaye ko urugero leta yifuza kugerako mu gufasha rutashitsweko, ivyo bikava ku bajejwe gutegura uwo munsi mukuru batashizemwo inguvu zikwiye. Yamenyesheje ko leta yipfuza ko abenegihugu begeranya imfashanyo y'abafise amikoro make canke abahuye n'ibiza bivuye kw'ihindagurika ry'ibihe mu gihugu cose, kuko no kuva na kera abarundi bamye barangwa n'umutima wo gufashanya, akaba ari naco gituma leta yashizeho uwo munsi mukuru kugira hanagurwe uwo mugenzo mwiza wamye uranga basokuru wo gushigikirana. Eka yaneguye yongera arakebura intara zimwe zimwe zihora zitanga imfashanyo nkeya, aho ni nka Rumonge hamwe n'intara zirima umuceri, eka n'intara zivamwo indongozi, abize n'abarwizatunga benshi ko bakwiye guhindura iyo ngendo bakarangwa n'umutima wo gufashanya, eka ngo ikibazo ca banahonikora bakakigira icabo. Mwomenya ko uwo munsi wo gushigikirana umaze imyaka 5 uhimbazwa, ukaba waratanguye kujaho kuva mu mwaka w'2018. Ese aho mu ntara na komine iwanyu muwiteguriye gute? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi ngo nta mwigisha azotegekwa kuja mu mugambi wa microfinance, hazojamwo ababishaka. Umugambi wo gutanguza ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance w'ikigega FRI, Fondation pour le Logement des Personnels de l'Enseignement, nuriko uravugwa ko rumwe n'abigisha bahurikiye muri ico kigega. Bamwe bavuga ko hagiye gukoreshwa amahera yabo baziganije kandi batagishijwe inama, mbere bagakatwa n'amafaranga y'umutahe w'iyo microfinance, ni ukuvuga ibihumbi 200 vy'amafaranga y'amarundi nk'uko bamwe babibwiye Agaseke dukesha iyi nkuru. Ikindi kibatera amakenga ngo nuko iyo microfinance yashizwe mu kigero ca gatatu, ibituma batazoheza ngo bagabure inyungu. Kuri ayo makenga yose, Victor Ndabaniwe arongoye ico kigo cishinze guteza imbere uburaro bw'abigisha biciye mu kubaronsa ingurane, yamenyesheje ko umugambi wo gutanguza ishirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance w'ikigega FRI ata mwigisha azojamwo ku gahato, hazojamwo ababishaka. Mbere hari n'urupapuro fishe umwigisha azobanza kuzuza ku bushake rwo kwiyemeza ko yifatanije n'abandi muri uwo mugambi urondera iterambere ry'umwigisha. Uko akaba ariko Ndabaniwe yabitangaje. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa 27 Mukakaro 2023. Uwarongoye FRI yavuze ko n'uwushaka kuva muri FRI ari uburenganzira bwiwe, asabwa kwandika gusa hanyuma agasubizwa n'utwiwe ku bijanye n'ikigero ca gatatu iryo shirahamwe ryo kuziganya no kugurana rizoba ririmwo. Victor Ndabaniwe akaba avuga ko uwo murwi ari mwiza kuko utuma abanyamitahe bagira amajwi angana, ibitandukanye no mu yindi mirwi aho usanga ngo abafise imitahe minini aribo bafise ijambo kurusha abandi. Nayo ngo microfinance ya FRI izotuma abigisha baronka ingurane ku nyungu itavuna kandi atamananiza basabwe, nko kuzana abishingizi, ingwati ndetse n'ibindi. Ku bavuga ko batagishijwe inama, uwarongoye FRI arabibeshuza, akavuga ko amanama yahereye mu makomine gushika habe inama rukokoma ku rwego rw'igihugu. Abavuga ko batabizi ngo naboba bafise iyindi ntumbero itandukanye n'inziza y'iterambere ry'umwigisha, ahubwo akaba ahamagarira abigisha kwitabira uwo mugambi kuko ngo hatakindi urondera hatari ugushikana kw'iterambere umwigisha. Ese abigisha mubivuze ko iki? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravurwa kuri uwu munsi w'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'2023.
bandanya ubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Reka ndakwipfurize kugira umunsi mwiza no kururanirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi.